twarigeze kumva ko mupfunzwe uko gufungwa rero ngo vyavugwa ko kumbure ngo wazanye uwundi mugore kandi tuzi ko kumbure ufise umugore muvyaranye n'abana babiri. Ego byarashitse abantu benshi baravuga ati nararongoye kana mama yarabimbajije n'abatoyi banje barabimbaza ariko inkuru nyayo y'ukuri dufate ko Faida yari yaragukunze basi tubifate nkuko bro. So rero ivyo ko byukuri yara umuntu agomba gushira ikintu kuri stati n'uburenganzira bwiwe ariko novuga kenshi jewe nta mwanya mbafise wo kuraba stati z'abantu kubera mbamenya yuko araje nk'umuntu w'umugabo example aziye gufasha abantu b'abagore canke nka cooperative y'abagore none kubera aziye gufasha cooperative y'abagore akaba aho baryama ni kuvuga abo bose n'abagore biwiyo nubwo yovuga ati tugire divorce je nta divorce no muha muri uyu mwanya zigituma kuko nzi yuko nagiye wese nzosa mbaho ntaramuca n'umukobwa urumva nzoza ndaramuca abahungu nta mugore nta kubwira umukobwa nibaze ko utinya Imana burya uwo Faida nta munsi n'umwe wari bwamujye ndabivugira ngaho kuri TV. Ubuzima buragoye bw'amabogoye ubuzima buragoye bw'amabogoye buri munsi namanibaza bizogenda gute buri munsi namanibaza bizogenda gute ubuzima buragoye reka ndakubwire. Igozen TV. Ini Igozen TV murazi ko twamaturi update tubashikira hirya no hino abenshi bamabambaza ati bro kutaraduha amakuru ya Bruce Melody ibujumbura aho tubona ko ama social media menshi agatandukanye agendera duha amakuru agatandukanye bamwe ati arafunzwe abandi ati ari degemvya mbe bimeze gute sishobora gutanga amakuru kumbure ntafitiye ubuhamya ko ariyo reka rero nkubwire ko uwo munsi kumbure no munsi uri special mu nyubakwa za Igozen TV canke muri studio ya Igozen TV nibaze ko uno munsi nza kubaryohera cyane muri baza ati pro uno munsi uri kumwe nande uno munsi sinashimye ko umutumire wanje mbanza kumunyegeza namuzanye live kugira ngo uno munsi turyoherwe nitwa Ejide kumbure ni CEO wa Igozen TV ariko kumbure ashobora kuba afise utundi tu aka arabonekana aracari muto turi muri same generation aracari muto kumbure urumustar bro boss urumustar oya je sindo umustar ma sindo umustar ariko look yawe igaragara nkuko urumustar ko oya sindo umustar nyende umuntu asanzwe nk'abandi nta bustar ndimwo gusa nyene umuntu ashobora kubona ko ndi umustar ko ntari umustar ego uzigituma ndakubwiye ko uri umustar uri kuravuga uzuragira utuntu nk'utundo umustar n'amafyere nyene y'abantu tumuntu nyene bari ngaho n'umunezero ariko keshi y'umuntu ageze nyine tumenyesha two bastar bakibaza ko ari umustar bamva n'umwana wese muto yakivutse arashobora kugira utuntu n'utundi ariko n'abari umustar rero numunsi nyine ubivanye n'ingene mba navyutse mba niriwe abenshi barambaza ati pro burya Igozen TV harabasoma ngo Igozen TV ariko kumbure mu rurimi rwiza ni Igozen TV bro jewe nkanje kumbure nk'umukoreshwa nk'umukoreshwa ariko akesho mbajijwe signification yiri zina rya Igozen TV ndababwira ati un jour X nzobazanira kumbure CEO wa Igozen TV wenyene adusigurire icyatumye televiziyo yiwe ayita Igozen TV rero fasha ubwira abafana kuki televiziyo yawe wahisemo kuyitwa Igozen mbe Igozen ni iki mu majambo yose bisiguri. Okay murakotse kumpa kwa kanya kanyu Igozen TV ni kuvuga ni family ni kuvuga uvuga ati family business ni kuvuga ni izina ry'umuryango ni kuvuga tufatiye nka EG ni nka izina ry'wanje Ejide hanyuma dufase O na Z ni Ozire umufasha wanje hanyuma dufase I ni izina ry'umwana mukuru yitwa Eliana hanyuma dufashe igane ariyo ya nyuma n'umwana yitwa Noah umwana wa kabiri wiwanje
nico gituma naciye mvuga ati reka ndayigire uko ibe mu mazina y'uwanje na family yose twitwa Igozen TV. Ego Igozen inaji eg ejid oz ozila halafu Eliana N Noah mazeni Igozen TV ko bro bujyanye abariko baradukurikirana iyo tavuga ko wubatse akeshi inkumi ngira ngo zogezira kwandika ni produit ni mewoza CEO mugabo uratubwije ukuri ati je ndubatse mfise abana babiri hariho benshi iyo bariko bakora ibiganiro ku ma social media atandukanye batigera bemera ko bubatse we gute wemeye ko wubatse bro tushaka bwa ba Brenda ba Ronella ba Grace cyangwa ba Greta baze bakuronde oya ivyo iyo umuntu yubatse agomba kuba ari intozenya kuguruka mu mutwe ukamenya yuko ugomba gukunda urugo rwawe ukavugisha ukuri ko ukunda urugo rwawe burya iyo abantu benshi bamenya ko wubatse birafasha yuko n'abandi bantu bashobora kugira kuvuga ati nakarubatse reka twitwara ukunoko nawe ukamenya ko wubatse ukamenya kwitwara ukunoko ku bandi rero uvugishije ikinyoma ego urashobora kuronka abantu benshi baza bakubwira ati kumbure ndagukunda ndagira ariko gasanga uri kurababaza ujya mugenzi wiwawe urumva si byiza kubabaza umugenzi vugisha ukuri bamenye yuko uri mu wubatse urugo wubatse urugo uri umushinga ntahe nimba uri umwigeme canke umufasha w'umuntu uvuga ati jewe ndubatse urugo ndabisa abana uriko kwinyegeza nico rero nokebura abantu bavuga ati ntibubatse babivugisha ukuri nkuko nazi ndabisura ino munsi yego iyo bishitse kumbure ukagomwa nabigeme kuko abeshi bavuga ko abigeme ngo bakunda abavye uzamba ngo bana ngo muvye banje ngo hava mpitana tuje kunywa gafanta wowe ubitwara ko gute kugira ngo Eliana canke Noah wawe ubandanye bategurira future kugira ngo ntuje mu bukobwa bw'ikigi koje mu bantu b'abakobwa n'ibintu novuga bitari mu maraso y'uwanje ariko cyubanga kubera ko ndaba oya ni kugira umuntu yirinde kenshi kuko iyo ukunze abakobwa benshi umwe babiri utora ukunoko usanga urugo rukugoye kubaka kuko uzokwisanga uri wenyene kubera iki urero turagura bose baramaze kumenya kumbore bamenyane bagaya n'imigambi bavuga ati reka naka girire surprise ugasanga babandi bose bari ngaho urumva ko ubuguye mu kantu no ari inyuma yabaca guheba kubera iki kubera ubugugu akoresheje nico gituma rero keje ngira ndabyirinda cyane gose keje mba nibereye mu nzu n'utundi dukorwa twiwanje nyene gusharinga iyi TV kugira nyene nkunda kuvuga abafanzi bacu no ba boss bacu urumva kugira ngo dufashanye kumbona nitwaronka nabo tuzobibuka ariko bivanye n'ibyo bagize badufashije bakotse umunsi umwe narigeze gupostinga mvuga ati abafana bacu reka ndabahaye bonus y'amayinite ndagura amayinite y'igihumbi ndakubita ko ndabaza ati ninde yatoye umwe ati tijana yani abandi bavuze ati tisha wewe waratubeshe nk'amayinite yararimo ariko wayatoye yaravuze ati ntacyo nayo nicyo gituma mvuga ati friends bacu n'aba boss bacu kuvyukuri ibintu by'inkumi n'imisore n'ibintu nyene biri sinzi ngene no bigereranya urumva harimo ibintu usanga bitamakenze sense sometime ego nicaye ikintu kumbure cigeze kukubabaza apare kumbure yo mwubakanye canke ababanyi ba icyo ni kibazo cyiza cyane navuga bashobora kubaka urugo siko byose byama bigenda neza ariko uramenya hariho abansi b'urukundo mvuze abansi b'urukundo sinzi ko bitahura batagomba yuko babona yuko mu rugo rwawe hama hari umunezero urumva rero batashaka ko hari umunezero harabagerageza kugira ngo basambure bwa bumwe bwawe n'umugore wawe canke kumbure n'abana rero ugasanga biragoye cyane gose ibintu biri like understandable bigoye nyene gushira ku mutako ku murongo uvuga ati ibi biri kuba mu rugo rw'abantu nibiki kumbure n'abantu benyegeza inyuma bagiye nyine musanga mugenda ariko barakononera ubuzima ugasanga mu rugo n'induru n'iki byo ndagutakiye byinshi nkaje nk'uyu mwanya ndakubwiye ndi muri danje ati kubera hari ibintu byinshi biriko biracaho rero nje gituma mvuga ibintu by'urugo ni danje ego
wewe kumbure nk'umukoresha wanje kumbure ariko nanje iyo ubura umumenyesha makuru harakabuye k'abagabo uba waramize kizire ko ushobora guca haruhande kumbure ngo uvuga amakuru anyuranywe kumbure n'ivyo uba warabonye canke warumvise. Mu kwezi guheze sinibwa ngo hari ukwezi ukwa kanga hariko no buvuba cyane twarigeze kumva ko mupfunzwe uko gufungwa rero ngo vyavugwa ko kumbure ngo wazanye uwundi mugore kandi tuzi ko kumbure ufise umugore muvyaranye n'abana babiri bro nshaka umuco umuco base aka kantu nzogakata muri montage vyari ivyo by'ukuri wari warongoye uwundi mugore atari mama Noah canke atari mama Eliana aragwaze kumbaza ico kibazo yego ivyo bintu byarabaye ni kujya bavuga inkuru y'imbarerano isomwa niyo kizene niyo wiboneye burya utari hafi ngo wibonere ukuri biragoye yuko uwundi muntu yoza ku ruhande akakubwira ati naka ngo yakoze ikintu utavyiboneye urumva inkuru ibwiwe n'abantu benshi ngo niyo rukuru niba iyo rukuru sindabizi yego byarashitse abantu benshi baravuga ati nararongoye kana mama yarabimbajije n'abatari banje barabimbaza ariko inkuru nyayo y'ukuri ni kinyoma narigeze kuyipostinga no kuri Facebook ndavuga ati bantu mwamwiyumvira yuko Ejide yarongoye ubundi mugore wa kabiri sivyo na gatoya kugira ngo nerekane ukuri kwiwanje ni kuvuga ni babandi nyine babantu babagomba yuko urugo rusambuka ariko kubw'Imana dusenga irashobora kubona uti umuntu ari mu bibazo reka ndamurenganure rero kugira rero babantu bamenyere yuko bitari serious yuko tamugore office urafuma uvuga ati mwe muri yino muri ibi bihugu mwegereye impande y'umugore ehene muze mwirabira canke muzogirene muzokwimenyera amakuru nyakuri mushikirize umudamu amenye yuko atawundi mugore mfise urumva rero keshi usanga bigoye bure ariko bro je ngomba mbwiza ukuri kuko nkanje umpishije burya byo baravuga ati tibujya rero jya mugobwa ngira rero umugore wiwe kuko ngo bana yitwa ndegabashe yitwa Faida ntunamwibagira bro yitwa ngo Faida uwo Faida rero ngo mwarabana mu nzimwe nkumva ko ngo byavugwa ko ngo ari mu vyarawe ariko hari yanye amakuru asumira bakavuga ati bujyanye ntiyari mu vyarawe ngo wari uwo wirira bro shaka umuco bro nje gutuma navuga ati abansi n'urugo baba bagize ntibaraho nyene umva ingeso y'abantu icyo bagomba gukora ni iki ni gucreatinga fake news no kuvuga amakuru atariyo urumva ugasanga umuntu yinjiye mu buzima bw'umuntu atamanjije gutahuza mbega ibintu bimeze gute nkujya navuga nti umugore wanje ntawe twigeze tugenda kwandikwa Faida ntawe twigeze tugenda kwandikwa ngo je mu buzima bw'wanje naramenyeye gufasha abantu canke kugira iyo bitwa help bivanye n'umuntu ngene mubona numva like nk'umuryango ndavuga ati reka baraza muhira kubera nari ko ndubaka inzu nta wundi muntu nari mfise navuga impande yiwanje yo nyegera kuvyukuri sinovuga ngo naramurongoye ahubwo novuga ati kubwanje ndamushimire ahubwo nababibonye ivyo yakoze ibintu by'amateka inde uwo Faida ego narashobora kumusigarana aho ndiko ndubaka akandabira abakoze nagiye mu bindi sikuvuga ngo naramuzanye ngo kubera ngo mbere umugore sinamuzanye ngo kubera ngo tugire nte ngo ndamuciyemwe umugore oya je icyo nasize nsezeranye n'umugore ndakizi ni tariki ndayizi icyo gituma nagize ati sinokora iryo kosa yo kumucinya mu mugore kuko ndamukunda gishaka nawe nyine ndazi ko iki kiganiro mama Eliana canke mama Noah azogikurikirana nshaka unyibutse iyo promise wamusezeraniye ati kumbure naho izi impact ziko zirabaca hagati yanyu mbega iyo promise woyimbwire canke woyivuga kugira ngo mama Noah canke mama Eliana niyumvirize iki kiganiro basazoca agarura agatima kumbure yibuka kake erega nta utinya ngo yamaze kumwinjirana ni kuvuga ugomba kugwana navyo kuko nivyo niwo mwanya uburimwo impact je no vuga yuko
ico yomenya coco nuko ndavuga ya promise kumwe ico yomenya coco nuko ntigeze ndamuca inyuma ico nico ca mbere hanyuma promise y'ukwezi kwa 12 itariki 20 umwaka wa 2020 umwaka wa 2020 urumva ico gihe niwo munsi nasize mvuze ati mama Eliana ndasimbiye hariya hakurya nubwo ubona ibibazo mu gihugu cy'u Burundi no nubwo ibibazo byatuzingatiriye urumva ndagiye ariko singiye kuguca inyuma ngiye tugiye dukora iki dukore project turondere kazoza kabana kumbura abana nibagira ubuzima ngaha muri iki gihugu cyo hanze baze bavuga ati kumbure papa na mama baraturondere ariko singiye mu byo bagora anjebuka yaravuze ati wewe ni wabona ubwo wagenda kumbure umunsi umwe bazokuroga we bakontware uwo yari mama Eliana ndamubwira ati oya burya hari igihe usanga uko wiyumvira siko biri urumva narigeze no kumubwira ati be positive mbe negative kuko urazi yuko mu bintu by'urukundo haba hariho ibintu bya negative na positive kandi benshi muri iki gihe ntibubakiye kuri positive haba hariho too much negative so ncara mu hakara rero ndamubwira ati iyi itara ritagize positive na negative ntishobora kwaka ati rero hazuza abantu benshi bazimya rya tara rwarukinga barukore kuri positive cyangwa negative tube mu mwijima nyine ukabije arizo zunduru zobona tuguma duterana amajambo ibiki ariko tuze tugerageza turabe ko ugo rukinga bakuye kuri positive cyangwa kuri negative twogerane tworusubiza ko icyari kaka urukundo rukabandanya umva rero kenshi usanga bigoye biragoye no gusobanura nabigubwira burya anye CEO kumbure ikintu ngo nyamukuru cyababaza mama Eliana canke mama Noah ngo hari ukuntu mwaza murashira ama status kuri WhatsApp zanyu izo status rero amaze kuzibona kumbure bikamubabaza bikamwereka ko kumbure mwoba muri kumwe wowe kujya kuntu umaze kubona kumbure faida ashize kuri status ibintu ubona ko vyo babaza umugore wawe canke vyo tuntuza mama Eliana niya reaction kumbure washobora kugira ngo kumbure mama Eliana ntanakwiyumvire nabi canke ntakubona ukundi kuntu mu ncamake yo umuntu agomba gushira ikintu kuri status n'uburenganzira bwiwe ariko novuga kenshi jewe nta mwanya mbafise wo kuraba status z'abantu kubera mbamenya yuko ntacyo ari ibintu ushobora kuraba kavuga ati umuntu kumbore yageze ivyako kavuga ati reka byagenze gute ariko nk'ibintu byo kuvuga uku nuku nakoreye ku muntu ivyo sinkunda kubiraba kwera ibintu by'isaku sinkunda no kubicisha kamaso mbamenya yuko iri nibisaku nkacangirane niporezo konye dufate ko faida yari yaragukunze basi tubifate nkuko bro Jesse ndovyibaza yuko yankunda sinovyibaza ngo ndabishigikire kwe kuko yarazi yuko mfise umugore n'abana ivyo arabitse rero kandi kuvuga ngo yarankunda sinovyibaza ni nkuko n'umubiri yavuga ngo mukonde bagenzi banyu nkuko mugize mwikunda urumva rero umuntu avuga ati ndagukunda ntibisobanura ko ari muri in love with you ariko aragerageza tuvuga ati wewe wa muntu like bashi tube bagenzi tube like as a family ntituri like muri in love gusa yoba yari umukobwa agomba gusambuza urugo aba yarasambuye kera banaragize feeling urumva ariko ivyo nabimubwiye kuva kera ndamubwira ati ntuzu nkoresha amakosa utugire nka wa muntu ati korera umubanyi so rero ivyo kuvyukuri naragize yaranyumvirije so tubanuko kuko yaciye avaho no kuvaho mu nzu so agenda kwipangira inzu yiwe kugira ngo twirinde ivyo bibazo biri hagati yanje nawe nta bintu byinshi byari birimo yego kwa kabisa. Yes, dufate dispose ko cameraman ari mama Eliana. Jewe nshaka akajambo kamwe canke kabiri uwo mubwira kugira ngo vyukuri abone ko ejide wiwe canke mama Noah canke mama Eliana atigeze papa Eliana atigeze ati ntumbero ngo aje mu bandi bagore canke abandi bakobwa kuko nawe nibaze ko bro iyo wumva ko mama Noah canke mama Eliana abana n'undi mugabo mu nzu esha nibaze ko nawe kumbure wari kugira mwamakengo kubona ndabeshe none byo umuntu ashobora kugira amakenga gusa nkuko je nakutse iyo mpaye indaro umuntu
si umwe si babiri bamaze kubimpora genda umuntu nkundana it doesn't matter if you like uri umuhungu cyangwa umukobwa mfise uburyo bwo kugufasha ndagufasha sinokureka ngo ujyame mwibarabara mfise inzo ho kuraza hano kuraza urumva kandi sinokureka wowe umuhungu ngo ujyame mwibarabara mfise ho kukuraza Imana yaremye umuhungu n'umukobwa kugira ngo tugire dufashanwe mu buzima apana cyo kuvuga ngo kubera ngo naka ndamufashije nakayafashije naka ikintu muri iyi myaka kiza imbere ni ya negative nakubwira abantu biyumvira ukundi gutandukanye n'ivyo wewe wagombye gukora urumva reka dufate example haraje nk'umuntu w'umugabo example aziye gufasha abantu b'abagore urumva canke nka cooperative y'abagore none kubera aziye gufasha iyo cooperative y'abagore akaba aho baryama ni kuvuga abo bose n'abagore biwiyo ndabazi oya ariko aho urumva ntaba ari umwe baba barenga umwe noho yoba umwe tuvuge nk'iki example narakunda gutwara abantu ku kazi yaba umukobwa umwe canke babiri byanasaba nkasubira nkamutora urumva ariko gacyuka cyumva ngo ngo nakana nakabagadana mu modoka ngo barakundana wabibonye gute wabisomye he kuba ugo rukundo niko namwe nje mfise go gufasha abantu se kuvyukuri sinamufashije ngo kubera ngo ndamukunda cyangwa dukundanye oya kwari kugira ngo afashe mu bikorwa narindimwo project narindimwo aritanga kubwewe yaritanze umwanya wiwe ntaco nigeze ndamuhemba urumva rero ukacobona umuntu araje ngo n'umugore wawe n'umuhabara wawe bumva se ibintu binezereza umuntu nanje byarambabaje kandi yaraje yuko uyu muntu eske ariko aradufasha mu bintu bitandukanye burya kubaka inzu uri umwe n'ibintu bivuna kubera wiruka mu isima fera beto ibi nibi kijya no hino urumva nka jewe novuga nta family nini yamfise ngaha kuko abo ari kumfasha bari bibereye ku ishuri ico gihe so byasaba yuko mbwira uwo faida akaza kamfasha nkuko yabimfashijemo ego kumbure mama Noah canke mama Eliana jewe nibaze ko mutubazo nagenda baza nta ruhande na rumwe nahengamiyemwo irevre yuko usanga faida kumbure yamufasha utucanke turiya batari romantic hagati ya papa Eliana na faida ariko kumburi abagore bama bafise jahozi kuko naje iyo natevye gutaha umugore ndamubwiye ko nari mu biganiro akishe bati wari mu dukobwa wari mu nkumi ariko icyo novuga ko urugo umugabo abafise control yiwe avuga ati jewe ubu aho ngeze ifo yuko nubaka urugo kumbure abana banje babiri fise bakazoronka icyo bafungura naho bazoba muri future yabo bro akajambo kamwe canke tubiri wobwira abubatse bariko baradukurikirana n'inkanka kugira ngo ingo zabo kumbure zibandanye zimera neza ata abantu kumbure babacanishijemo canke atakantu kumbure gatumye ko tuma bashwana bapfuza akajambo nobwira abubatse ingo ziki gihe ni kibazo sije n'umwe kandi se ndi wanyu sindo no wambe ingo ziki gihe abantu b'Imana turagoye gusa kimwe ni ico bitwa trust kwizera umuntu ukizera umuntu mukizerana hakaba ico bitwa communication kumvikana ibintu n'ibyo mugahuriza hamwe ku murongo wamwe ndaguhaye akarero ndavye ukuntu je na mama Eliana twumvikana twara twumva nubwo byageze ntibyaya ariko n'ubu ndazira mukunda bro kumukunda ndamukunda nta kibazo kirimo urumva kuko ndazi ibyo twayaze urumva bitume tugere tubumwe ndazi mu byo yoba yambwiye byiza kugira ngo abo umugore w'iwanje cyangwa umufashe w'iwanje urumva hari ibintu byinshi twaciye mu bibi na byiza kandi twagumye twihanganira gusumba ibyo twaba turimo muri uyu mwanya kumbure ego haba hari uwundi muntu ku ruhande yoba ariko aramubesha amuryosha dufate nyimbo uwo muntu yoba hari akajambo mubwira ni nkakahe kugira ngo uwo muntu kumbure ntabandanye abononera urugo kuko iyo umaze kuvyarana n'umuntu umwana umwe canke babiri abana baba bakeneye urukundo hagati ya papa na mama rero uwo muntu imba hari ntawe nzi ko hari
kuko nzi wewe na mama Eliana ntawenzi naho twohura naho numenye akajambo wovugana kandi ni nkaka uwo muntu gihe cyo nomubwira cyo nomubwira nakuvuga ugomba urugo rw'iwawe uragira urironderera uwo mubana kumbure uri umusore siyo kugenda gusambuza urugo rw'umuntu yubatse uzi yuko afise n'abana kandi afise n'umugabo. Iryo ni ryo kosa jewe ntokora ngo ngene sambuza umugore w'umuntu ngo ndagukunda ngo ibiki n'ibiki ngo ujya muntu muhebe. Ibyo si byiza kuko ubikoze uko kujya ubikoreye uwundi niko nawe bazobigukorera kujya ushira mu ariko ushobora gusanga ivyo ari byo wibaza uwo muntu atawe uhari bro. Oya jibyo ni amakuru mfise 100%. Wayamenye gute uwo muntu ni wamutumye ati genda ugende ku mugore wanje umubwire amajambo ya nayo kugira ndabe ko nkunda canke kwa nyize. Oya suko none uwo muntu wamenye gute ko hari umuntu kumbure ariko akononera urugo. Jewe ndakunda kumenya amakuru cyane gose kandi nawe ababizi yuko ibintu yoba bakoze ndabimenya mu minota mike siyo kuvuga ngo ntumiza akabantu ngo babiraba uka genda vyimenyera tu kandi nza kubimubwira akabinyemeza yuko areba. Rero yarabinyumirira avuga ati hari umuntu bakundanye kubera iki kubera hariho family byaciye mu family yabo urumva barabimukorera urumva. Rero ico gihe rero biciye muri izo ngingo za family yiwe urumva ko ibintu bitaba byoroshe. Rero sikuvuga ngo ni kubera ikosa ngo yumvise ko narongoye ibyo byari ibintu bitoye n'ibyo bitumye agira divorce canke agomba kwahukana, ahubwo yari kuza tukicara tukaganira ico kibazo kugira ngo aze yimenyera ukuri. Nico gituma navuze kare ukuri utakwiboneye ntashobora kugira gutahura. Ni nkuko wotuma umuntu ati nakora mu ndabira siko ntumenya ko kukaza kubwira ukuri canke akubesha. So urashobora kugira no tavuga urampaye n'akazi jewe vuga ati genda guhaye amafaranga undabira uyu muntu canke uyu mugore wanje canke uyu mugabo wanje umuncungira. Wibaza yuko ngomba kugiye noti nzokubwira amakuru meza nzokubwira inkuru nyene inyene ndakwemeza yuko ndakubwira yuko ujya muntu namubonye n'undi mukobwa none jewe se nzoshambaho ntaramuca n'umukobwa urumva ndaramuca abahungu nta mugore nta kuvuga nta kubwira umukobwa ati mahoro yo yambu nta kumukora mu kiganza unashima vyarabaye nari mu isoko mu Kinama ndi kumwe n'umuntu nyene w'umukobwa rero natambuka Bujumbura yo umuntu araho yarafoto yakafoto acara kamurongikira ntiyambonye turyamanye ntiyambonye turi mu bindi turi gutambuka. Ariko bro umugore wawe aragukunda cyane kuko hajya umaze kubona umugore agufuhira ucumenya yuko agukunda kandi akwitayeho. Ibyo byose ndabizi nico gituma burya mvuga make simvuga menshi vraiment ndabizi ko nkunda kandi nawe arabizi ko ndamukunda. Nico gituma iyo twavuye hari habi gusumba ibihe twari turimo canke ibihe byiza twaciyemo nibibi twaciyemo numva twarafashanije. So ugwa rukundo rugumaho kugera naho dufite burya umuntu mufatanye abana babiri mama mugeze kure nubwo noba ndino nawe ari hariya nibisobanuye ko urukundo nyakuri gwama ruri hagati. Nubwo yovuga ati tugire divorce nta divorce no muha muri uyu mwanya zigituma kuko nzi yuko igihe yinjira mu rugo rwanje naramubwiye ati turatanguye kubana ati turatanguye kubana nizera yuko atavya divorce bizoba ngaha kuko singomba ndagutakareza umwanya singomba uzontakareza umwanya ni ego canke oya aravyemera ati nje kuba ku rugo urumva. Nico gituma nubwo yovuga ngo tugire divorce cingoma rya jambo yambwira na rya jambo namubaza kwashaka kwaziye kubaka canke aziye kuneshereje umwanya. Rero muri uyu mwanya no mubwira ati abikunze na niyicare n'abandi mama bamenye ivy'urugo ayage nabo kugira ngo agire yige icurugo rugize ruri. Rero agunya tamba ngo kubera banaka bambwiye yuko urumva yamvirije y'amajambo y'abantu nta kuri aribonera udusanga ingo zose nubwo yo kubakana n'abagabo batanu ataruka zo kubaka neza nuko
akantu kamwe canke tubiri wama wibuka ku mugore wawe ni nk'utwa ni byinshi nshaka tubiri gusa iyo twibutse wumva ko uciye umukumbura ibihe byiza twagiriranye n'ingene namutwaye mu ikamyo akambwira bakavuga ati je nsubirana muhera kwera ibyo bintu nyene byaranyibukije byinshi kubera namubwira ati burya ndagiye mu kazi akibazo ngiye kumuca inyuma urumva ariko amaze kubona ibyo mpaye ndakora byaramwaguruye amaso kubona neza yuko ndi mu kazi for sure urumva abantu b'abadamu nyene kwa kundi bavuze ati bama bafushe kubera urukundo yego ndabitahura nicyo gituma umuntu umwe yavuze ati ifuhe nyinshi ituma n'ibindi bipfa kandi ugafuha mu bintu usanga atari byo gusa urashobora gufuha ukagira urugero canke nturenze kubera ni warenza hazokononekara byinshi sinzi ko ramaze kubibona so ariko ubwo umugore afuha abakunda umugabo usaba bagomba kuba iyo bitwa balance ikintu kumbure wavuga ati jewe vraiment iki kintu ndakeka ko ntazigera ndagikorera umugore wanje nk'umufasha wanje nyina w'abana wanje ni nk'ica ni kutamuca inyuma ntaki kutamuca inyuma ivyo nivyo bintu nyamuhimo mu rugo novuga ati kutamuca inyuma kumukubita waramukubita jewe nta n'umuzi twigeze dukubitana naka yose twabaye ntimwakubitana basi waramukubita oya nta muzi ndigeze ndamukubita nta kofe giwanje novuga ati yobazi kuko burya gukubita umuntu w'umudamu buri mwanya iki twari abantu nyene turi happy nk'abantu benshi banzi nawe mu rukundo rw'iwanje nabo mu bana giwanje n'ababanye for sure ahubwo bariko barabona ibintu ati mbega vyagenze gute ko mutari kwa kundi vyagenze gute ariko inyinshi ni yindi iyo haba abantu binjiye mu bintu byinshi birapfa kubwi wawe uvuga ati jewe naho hoba hariho umuntu ari nyuma yibi byose biriko biraba mama Eliana wanje ndagukunda kumbure naho woba ushaka divorce hagati yanje nawe ico ntaco norota nkora nama ndakubesheye canke nawe ufite ivyimviro vya oya yo divorce nta nokora kubera iki kubera nzi rya jambo namubwira tugitangura kuba bukuru iyo burya ni promise nini erega hari igihe nyine bakuzana umugore uvuga ati tubane ariko hari ikibazo ucambere mbe uziye tubane nyenye tubane ni ego canke we yishuye ego ufatira kuri rya jambo yego avuze ati sindabizi Imana dufashijemwo urindira ivyo nyine vy'Imana izogira izokora ivyo nayo mubajije mu kwezi kwa kangahe hari ku 11 mu mwaka wa 2016 ni kuvuga wari wo munsi wa mbere no bacuruko so ngo wari munsi wa kabiri wari wo munsi wa mbere no bacuruko urumva amenye tariki nkayishira kumuzirikana niko mvuga ati iyi divorce nta nokora kubera itariki ivyo yambwiye we nivyo twasezeranye cyo gihe hari amatariki menshi twagiye tugiramwe ibiyago byiza twumvana kugira ngo tutahura n'uwo turi icyo turico nicyo gituma rero ibintu vya divorce muri uyu mwanya nibwo yokora uko abishaka gusa we abishatse nk'uko avyiyumvira yokora icyo abona kimubereye ariko ndazi yuko kumbure ntazibana zidaseka n'amahembe niwo yobagiye ko ntiyoba ari marayika mu ncamake niho ushobora kwagiriza umuntu ngo yaguciye inyuma udafite evidence ni kuvuga kenshi evidence nkunze kubona nuko baba bagufatiye hehe muri hotel uri kumwe n'uwundi mugore bakagufotora bakavuga ati ni vy'ukuri vyabaye nkuko bambajije ati naregeze gufungwa twafunganye na faida ariko nibaze ko utinya Imana burya uwo faida nta munsi n'umwe wari bwa mujye Imana yo mwijuru nico gituma navuze ati Imana yo mwijuru izoca urubanza bikwiranye n'ivyo jewe yaba yaravuze ko canke yarambonyeko ntawe ucira urubanza uwundi keretse Imana yo mwijuru oya nyishura no nta munsi n'umwe mama Eliana mugabo aragukunda nyimba ata munsi n'umwe nta munsi n'umwe ndabivugira ngakuri te nta munsi n'umwe nta munsi n'umwe wari bwagire nta munsi n'umwe jewe nigeze ngamana na faida kubera iki nubashe urugo rw'iwanje bro ariko Imana irakumva prima nyimba waramuriye rimwe dufise umubiri nta rimwe ririho ni zero negative nyene zero negative kubera iki nubashe family yiwanje n'urukundo ndabakunda n'abana
burya guca inyuma umuntu niko ubusuzuguje bajya abana biwawe urumva ukaba uteje agaciro gake umugore wiwawe urumva nibyo nk'iki gihe nyene je erega induru ya Faida ntiyatanguje ubu burya barigeze kuvuga ko namuteye inda ariko n'ubu nyene ndacyarindiye umwana akazovuka narabuze inda imara amezi 9 kumbure ushobora gusanga ikiri mu 5 canke 6 mugiye kumupimisha iyo nda mwasanze ifise amezi nkanga iyo nda si uyu mwaka yatanguye mu mwaka uheze mu kwezi kwa 10 ubu tugomba twinjira mu kundi kwezi kwa 10 none indi mare mu mwaka wose bazi ikiganiro nibaze ko tuzoronka amakomantere menshi atandukanye kuko murumva ko ni ikiganiro kiryoshye kandi gitwenza ariko kandi kinahanura ndi kumwe rero na boss ntimutangare ndamwubahuka canke ngira ariko kumbure ni bunyamwuga mbafise bro uvuga ati iyo ndasi yobu ni ibaza umwaka kumbure ngo yavuzwe kera yavuzwe kera of course yavuzwe kera jera ndacyarindiye umwana azovuka kugira duhinyutse nimba azovuka inyuma y'imyaka 5 canke yari yose guhera kuri uwo mwaka uheze n'ubundi je ndacyarindiye iyo ndazovuka yego kumbure ngira ngo nibaze ko na Faida ikindi gihe tuzomuronga kugira ngo nawe aduhe umuco muri ibi bintu wowe subira inyuma gato kumbure hari indirimbo nigize kubona kuri social media indirimbo kumbure wari warampishije kuri no muririmbyi ariko ndumva verse waririmbyemwo ncasanga ko kumbure imbere yuko ufise impano yo kunyonga bijya bimodokari bininiya ino nta nivyo ndigera mbona ncabona ko mufise n'iyindi impano yo kuririmba gato kugira ngo twinjire mu mwuga kumbure wababeshejeho cyane wo kunyonga amakamyo ndashaka ko mu ndirimbira gato akapera kanya gato jena nakubwiye ndi umustar ariko narabonye warasohoye indirimbo bro uri kumwe n'umuntu ntawe nzi rero nshaka akapera gato undirimbire hama ndakwibariza akabazo kamwe canke tubiri duhite twirangiriza ikiganiro agapera iyo ndirimbo yavuga gute kwanza je navuze ndi umustar akubeshe none ufite indirimbo uko ni indirimbo umuntu yaba kujya nyine umuntu abavuga ati reka nifyinire sawa fyina n'ubu bazi n'ubu ni indirimbo twaririmbanye na mutoyi we wanje ariko iyo notanga muri uyu mwanya ni indirimbo nanditse igenda ivuga ngo ubuzima buragoye bw'amabugoye ubuzima buragoye bw'amabugoye buri munsi namanibaza bizogenda gute buri munsi namanibaza bizogenda gute ubuzima buragoye reka ndakubwire nta kintu kibabaje utagira ubuzima ubuzima buragoye bw'amabugoye ubuzima buragoye bw'amabugoye buri munsi namanibaza bizogenda gute ikumbere ngira ngo verse uni muzoyishira out izoza ku murongo nubwo ni verse yo mu Cyongereza canke ifatanye n'ikirundi kandi ni verse yayo ni nk'irap kugira ngo umuntu avuge icyo ubuzima cari cyo mu ncamake urumva indirimbo nyene ni akereye nibaze ko kumbure ubusobanuro bwinshi buhagije muzomurondera inbox kumbure muyage cyane gusumba reka kumbure ndabashimire muyobozi wa Igozen TV kandi tubasabe kumbure mutwihanganire cyane kumbure ku kanya twabatwaye turazikoma mufatiriwe n'ibindi byinshi cyane ariko nibaze ko n'ikindi gihe twabakeneye tuzobaro cyane gose akandi kantu nibagiye kukubaza washobora kumbwira mama Eliana ukimuresha ndavuga mu minsi ya mbere ugimutera imistari cyangwa ukimutereta akantu kakugoye canke akakugoye kugira ngo akwemerere ni nkaka ari ibihe nyene wicaramwo nani nokubaza kabara ati mbe uribuka itariki warahereje ko mufasha wa genda yibuka ico gihe no kunyagirwa niko ndanyagirwa ni vyiza iyo ugumeje igatariki mu mutwe urashobora kuba uvuga ati uyu muntu namurusha ngoye abahungu dukoresha imistari igomba kuba imwe
ariko ifise amajambo atandukanye bivana n'ingene uresheje. Hari igihe yemera n'ingoga n'ingene avuga ati jewe ivyo ndavyanse. we yemeye n'ingoga cyane Jewe vyarantwaye nk'imisi nk'ibiri yego, ariko bavuga ati yakagumye bagumako ushaka inka arara nkatso. Rero mu gihe navuze aya mbere ntagenda, ariko aya kabiri yarakunze. Ni nk'uko umuntu ashobora gutera igitego abandi bakagombora, hanyuma uwundi nawe akinjiza, ugasanga iryo rindi goli ntirifise uwurigombora, hama gatahira intsinzi y'urukundo. yes kumbure reka jewe nka Enipro ndagushimire wowe kumbure wadukurikiranye kuva ikiganiro tukigitangura kugera ubu tugeze ku musozo wacu. Kumbure tunahana kanya kumbure CEO canke umuyobozi wa Igozen TV aje kuruhuka, ariko bro ndagushimire cyane ariko boss ndagushimire cyane kandi kuba mwaduhaye akanya keza nkaka kumbure kuko tuyagisha. Reka kumbure umbwirire uriya muzungu yadukurikiranye kuva ikiganiro kigitangura kugera ubu tugihejeje mu Cyongereza, kumwe muyaga n'abandi hari yanye mu Cyongereza, mu batubwirire batugire sabone canke subscribe, tubwire ujye muzungu mu Cyongereza yadukurikiranye. Do just you can do subscribe on my channel though. Yeah. Asante sana. Yari Igozen TV, kumbure yari Enipro ari kumwe na CEO wa Igozen TV ari we Ejide Ndikumana. Reka ndababwire ko ndabakunda. Ciao. Igozen TV.